guys aya makuru nta handi mwayumvise. I know nimuze mutangare muri clip ya Big Fizzo na Melanin Boy musanze bakoresheje imiduga ya ambassadeur wo Burundi muri Uganda. Ati gute kuri mwe muri ko muradukurikirana nizere ko mumeze neza. Je kabisa meze neza imbere n'inyuma, urabona ko nta kindi novuga. I'm back again guys, I'm back again. This is White Vision TV online, making sure ko amazi kuba ukora sabone. Please to go together please. Nta bindi je ku mazina y'wanje nitwa Pastor Nahima, niyo mazina papa na mama bampaye. Ushobora kunyitwa Timothée, nitwe the best, nitwe the one and only Pastor P&D, yose na mazina y'Iwan. I'm back again muri music industry. I'm back again kuri micro za White Vision TV, tugaruka mwisesangura no kuvuga amakuru mutigeze mwumva handi, amatwi yanyu ibintu atigeze yumva nivyo babahishije mwisesangura. Ngarutse kandi muri music industry yo mu Burundi, tuvuga cyane inkuru ku bagabo babiri, Eda n'umugabo umwe hamwe n'umusore umwe. Mvuze ivyo mwumve Melanin Boy hamwe na Big Fizzo inyuma y'ibikorwa bakoreye Kampala canke Uganda mu gihugu cy'Ubuganda, inyuma y'ivyo bikorwa. Ariko kandi ndabaramutse mwese aho muri hose. Imbere yuko tuyivuga ndabahaye amasegonda abiri muhanze mukore sabone please. Bantu mukunda ibikorwa byacu mukore like tubibone, mugisige na commentaire. Dukeneye kubaka iyi music industry turi kumwe twese, kandi turi kumwe twese murabizi yuko bishoboka. Amasegonda abiri rero muhanze mukore sabone, hama I'm back again. Nizere ko mwamaze kuba muheza gukora sabone, nanje aho ndi meze neza. Mu nkunde dutangure kuri iyi nkuru iri ku rubuga rwa Bantu Boy Entertainment, aho bavuga ati ni post. Aya namakuru mutabwiwe guys, aya namakuru mutabwiwe, aho iyi ndirimbo hagati ya Big Fizzo na Melanin Boy yitwa ni wewe nshaka, ari indirimbo amasanamu yayo yakorewe Kampala Uganda. Ariko hano haragiyemwe ibintu mwe mutamenye. Dutangure kwa amajambo yabaye post le 29 avril, yanditse ati kuri kutagwa Bantu Boy Entertainment, ryari iteka ntangere umuririmbyi wacu akongera akaba na CEO wa Bantu Boy Entertainment Big Fizzo ryo kwakirwa n'umuserukizi w'u Burundi muri Uganda, ambassadeur du Burundi en Uganda, général de brigade Jules Ndihokubwayo. One love Mungu mbele sisi nyuma. Ayo n'amajambo bona ko ari ku rukuta rwa Facebook page ya Bantu Boy Entertainment, aho bari ko barashima, aho Big Fizzo aho muri ko murayibona ku maikla yanyu, aho Big Fizzo yaramukanije na ambassadeur w'u Burundi muri Uganda, General de Brigade Jules Ndihokubwayo, aho byagaragaye neza imbere yuko batangura iyo ndirimbo kuyishutinga ni wewe nshaka hagati ya Melanin Boy hamwe na Big Fizzo. Babanje kuja muri ambassade y'igihugu cacu ciza cy'u Burundi muri Uganda, bakigwa na ambassadeur w'u Burundi muri ico gihugu. Inyuma y'ivyo bikorwa ni kuba hagaragaye guys, aya makuru nta handi mwayumvise. I know nimuze mutangare muri clip ya Big Fizzo na Melanin Boy musanze bakoresheje imiduga ya ambassadeur w'u Burundi muri Uganda. Ati gute raba kano ka video bariko barashootinga, baraba ka video bakoze, aho yerekanye neza kari plaque za Uganda ariko zanditse ko CD code diplomatique, bigaragaza ko iki gikorwa cyashizwe mu buryo na Big Fizzo, gitungwa na Big Fizzo, ariko kandi na ambassade y'igucacu ciza cy'u Burundi. Urabona ko igihugu cyacu cyatangwe gutahura ibikorwa abaririmbyi bacu bakora, ibikorwa mvabwenge dukora, ukabona ko bahawe support. Inyuma kuva muri ambassade y'u Burundi muri Uganda, urabona ko Big Fizzo yahawe imiduga diplomatique.
imiduga iriko plaque y'abambassadeur murayizi cyane, uzosanga yanditse ko CD hama ikaja ko n'ibindi biharuro n'ibisanzwe, ariko bisigura iki? Code diplomatique. Bisigura ko iyi ndirimbo nivyo yashutingwe mu bibanza bigiye bitandukanye Uganda na cyane cyane muri Lake Victoria, aho ubona neza iyi miduga yaparesheje n'abashoferi bayo. Big Fizzo dushobora kuyisanga mwino ndirimbo, adono kashobora kuba yayibahaye nka déplacement kugira iborohere, ariko biza bisigura iki? Umuziki wacu uriko urashigikirwa, ivyo dukora leta y'igihugu cacu ciza c'u Burundi irikira bitahura. Ibikorwa ngibi umusaruro nguwo murawubona. Iyi video urabona ko irikira kogwa, urabona ko yakozwe Big Fizzo ariko arakuramwo ibintu vyo bagiye kuri shooting ya video, urabona ko vyari bimeze neza. Twe tukagaruka tuvuga ati iyi ndirimbo nivyo harimo support ya Big Fizzo, hakamwo n'ukuboko kwa Melanin Boy. Ni nyuma y'abakoreye ibiteramo Uganda bagaragara bambaye idrapo giza ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Inyuma yaho Melanin Boy na Big Fizzo aza kuba bagaragara kuri Lake Victoria location yaho bayikoreye, aho ubona aba bahungu bari babe guys, ndazi murayibona mwaya mafoto. Ibi bizatugiriye ubu tuzaturakora agakuru gato, nta makuru azoza aradusimba no. Big Fizzo iyi ndirimbo ni wewe nshaka bayikoranye na Melanin Boy, ibintu bigenda neza, ariko kandi bisizemo isomo, aho ubona Melanin Boy yashimiye Big Fizzo ku nguvu yashizemwo kugira ngo iki gikorwa kigere kure. Muvyibuke ko iyi ndirimbo iri kuri album yise 777 cyangwa 777, aho iyi ndirimbo iri kuri album yasohotse mbere ari audio, ariko aravuga ati iyi ndirimbo reka tuyikorere amasanamu. Nyuma Melanin Boy aza kubavuga ati thank you Big Fizzo, we did it, tuba twicecekeye, let's go back home. Inyuma yo kuba barangiza ayo masanamu, Melanin Boy aza kubafata urugendo kugaruka mu gihugu ari mu ndege. Murabona aya mafoto, byari ibintu byiza cyane guys, byari ibintu byiza cyane. Avuga ati musaza warabikoze, twarabikoze, we did it, reka nisubirire muhira. Aho ubona igikorwa kiri encore. Aha rero mu busesanguza hamwe n'abandi, ndazi kiyi nkuru atahandi mwigeze kwa muyumva. Nimuze mutangare musanzemwo imiduga yaba ambassadeur, imiduga ya ambassadeur. Ntuzutangare bonye hashtag canke location nivyo ni UG bariko barashimira leta y'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ntuzutangare ko barashimira General de Brigade Jire ndiho ko bwa. Ntuzutanga kuko ni ibintu vyuko ibi bigumye dukomeje ku murindi turiko ejo ni heza. Igihugu kiriko kiradutahura, abambassadeur urabona ko ariko aradutahura, tukizera ko buke buke uko bigenda kose bizogenda biraba byiza. Ndabashimire rero cyane. Iyi niyo nkuru nagenda bashikirize, ariko I'm back again guys, I'm back again. Ni nyuma yaho tuba turiko turasetting ibintu turaba ngene bigenda, ariko I'm back again in industry music. Let's build the music industry, Burundian industry together we can. Okay, merci beaucoup. Yari Pastor Nahimana, ariko ico ngusaba, fata iyi video uyohereza abantu, kore partage please, hama tugaruke tumeze neza. Inyuma ya ndizera ko ibintu bizogenda neza. Ni Pastor Nahimana, this is World Vision TV online. Ndabashimiye cyane. God bless you. Ciao ciao.